ndabaramukije mbifurije amahoro ya Kristo Yesu ngoganze imitima yanyu turi kuri CANAAN TV. Mwami Yesu abahezagire. Bakundwa. Reka dusenge dugane ijambo rigufi. Mwami Yesu turagukunda cyane, turagushimiye ku gitondo cyiza duhaye cy'umugisha, gitondo cyo kuroranirwa, gitondo twiteze kubona ikiganza cyawe cyiza ku buzima bwacu. Urakoze mu izina rya Yesu. Amen. Fisi ijambo rigufi cyane ryoshye rivuga ngo wohindura kuvuga wobona ibintu bikomeye. Wohindura ukuvuga. Wohindura ukuvuga wewe ugahindura ukuvuga. Turi muri communauté, turi muri bino bihugu bya East Africa, bino bihugu by'iwacu, umengo hari ikundu tuvuga ibintu byose da negative cyangwa kuvuga ukuntu ukamengo niho ndashaka kubigisha ngene tugomba kuvuga ibintu bizima. Kandi musanzwe mubizi, ariko kandi reka mpagarare kucanditswe. Ni gute Bibiliya bivuga? Ni gute Salomo yanditse? Reka mpagarare kuri 200 ivuga ngo mu gitabo cy'imigani igice cya 18 umurongo wa 200 haravuga ngo inda y'umuntu ihazwa nibivuye mu kanwa kiwe. Inda y'umuntu ihazwa nibivuye mu kanwa kiwe, kandi azohaga ukugwira ko minwa yiwe. Umurongo wa 21. Urupfu n'ubugingo biri mu basha bw'ururimi, kandi abarukunda bazoya ibyo rwahamye. Nimuvuge ngo amen. Urupfu n'ubugingo. Umva, hariho ibintu bibiri tugomba kwirinda ko bigomba kuganza. Hari ibintu bibiri bene data tugomba kumenya muri twebwe. Salomo avuze ibintu bibiri, aravuze ngo urupfu n'ubugingo. Aya majambo mvuga mbega ni urupfu cyangwa n'ubugingo? Urupfu n'ubugingo bituye mu bubasha bw'ururimi, kandi abarukunda bazoba kimwe muri ibyo. Ni ukuvuga iki? Iyo ndiko ndatura amajambo y'urupfu ndayababwira bene data, mureke twatura ubugingo, dukura amajambo y'urupfu mu kanwa kacu, kuko urupfu nta mugabane bufite ku buzima bwacu. Reka ndababwira icyo tugomba kwatura. Iyo turiko twatura urupfu, twatura gute? Taco ndagowe, umerewe gute? Oya nta kigenda, nta buzima. Ingwara ari gute? ngo reka ari iwacu. Diabete bamwe bazigizizi wabo, ngo sokuru yarayigwaye. Sokuru arashaka kuyigwara we ntuyigware. Mama wawe arashaka kuyigwara we ntuyigware. Birashoboka. Kubera iki amajambo y'urupfu yaganjije amajambo y'ubugingo? Kubera iki? Kubera ko amajambo igihumbi tuvuga 900 yose ari negative? Kubera iki? Kubera ko amajambo y'urupfu ari yaganza mu buzima bwacu. Umva, wowe uri kuranumviriza, fata ingingo yo uvuge ngo nta jambo ryose ribi yavuze ngo urupfu n'ubugingo. Ni ukuvuga ni amajambo abiri umuntu agomba kuganza, urupfu cyangwa ubugingo. Urupfu n'ubugingo biri mu basha bw'ururimi, kandi abarukoresha abarukunda bazoba icyo rwama. Haleluya. Gerageza umenye ukuvuga, kontrola amajambo yawe. Bene data, hariho abantu babiri batwumva iyo turiko turavuga. Hariho abamarayika biteguye gushikana icyifuzo cyanjye cyiza natuye. Haleluya. Hariho abazimu n'abadayimoni nabo biteguye gushikana ya majambo yose mabi. Hariho abantu iyo bagiye nahuye n'umuntu namubaza mbega n'umuntu aciye ubwenge yize amashuri akomeye, ndakazi ngo reka noronka akazi gute? Nje noronka akazi nta iwaje mvise, simfite uyu hano, nta mu directeur, nta muntu. None wowe uzohabwa n'abantu. Erega Imana zitanga akazi. Erega dufite Imana. Erega ivyuguma watura nyine ko ndakuzoronka uzokubona gute? Erega uhamagara kutakaronka. Erega ibyizigiro byawe n'ukutakaronka. Bene data, hari abantu baciye amajambo mazima yabakurikiranye. Ndabaheza uturore tubiri. Umudamu wo muri Afrika y'Epfo yaramenyereje kubwira ubuzima bwe kwa azo umugore mwiza azoramba, azogira imyaka myinshi. Akavuga yuko ubuzima bwa Kristo aribwo bwanje muri we, ngo kubwo imishago ya Kristo Yesu twarakize, nta ndwara ifite ubasha mu mubiri wanje. Akadeklara icyo Bibiliya ivuga ku mubiri, ku ngwara. Haleluya. Arabigira ubuzima, akabivuga mu gitondo saa zitagiye kuryama. Haleluya. Mugabo umunsi w'ikinyoma kiraza cy'ingwara kimushikiriye, kimujana muri koma,
haleluya, ngo agize gutya aravyuka, ngo abona umuntu aramubwira ngo vyuka, ngo ya majambo watura niyagukuye hano, haleluya, ijambo ry'Imana. Mureke twatura ibintu bizima, reka guma kwatu beneda. Murazi yuko ari babavyeyi uno munsi abana babo babayeho nabi cyane kubera ibitutsi by'abavyeyi babo. Tacu uzovamwo, urakavuna umuheto, urakagira ukamengo ivyo bitutsi rero ni ibintu by'ubuhizi uri kurakora. Oro kurimbira umwana wawe icobo. Uno munsi hari abana batagize ico bavamwo kubera ibitutsi by'abavyeyi babo. Tacu uzovamwo, wamara kumwe mu tacu uzovamwo, ugacugura amakaye y'ishuri, ukamugura ibitabo, ukajana kurajana wa wundi wabwiye ngo ndaca azavamwo. Azovamwo iki? Hazova mwiki? Kubera iki twatura amajambo? Kubera iki twatura urupfu ku bana bacu? Kubera iki dukura ijambo ry'urupfu ukaribwira abana bawe? Urarongo nguzogubaka, urarongo we ngo aruguzogubaka. Kurabwira umwana w'umukobwa wawe ukanagira ama invitation, uhejeje kuvuga ko atazogubaka, ugaheza ugatumira abantu ngo baze kuri mariage y'umukobwa wawe. Mariage yandi umukobwa wawe. Umva, urupfu n'ubugingo biri mu rubasha rw'ubuzima bw'ururimi. Gerageza uvuga amajambo mazima, ntaco bigutwara. Tauberi zoza kukwishuza amajambo mazima wavuze, ahubwo amajambo mabi uvuga niyo yonyine zo kwicisha. Hari abantu no mu kazi bakora akazi service, uramubwira ikintu akakwishura icyo atakubwiye, ukamenga kuvuga nabi n'ubuhizi. Bivuge ngumuvyatura kandi umva ndakubwire, urashobora kumbwira nabi jewe singusubize, ya mbuto niwe uzoyisarura. Warupfu uri kuravuga ntacyo uzonkoraho. Urashobora kumbwira nabi kakwihoreza, nasohoka hanze kabwira Imana ngo Mana aya majambo mabi ntankurikira mu izina rya Yesu. Bibiri si bibiri n'umugani w'ikirundi. Umugani w'ikirundi baravuga ngo uvumwa nabo na benshi ugatota. Hari igihe bene murazi yuko ari abantu umengo n'ubuhizi gukora ibintu bipfuye, abantu bose bakakuvuma bakakuvuga amajambo mabi. Gerageza ubane n'abantu neza, uvugwe neza. Kuvugwa neza biratugira ubutunzi bwinshi, birarutagura ubutunzi bwinshi. Dukontorera amajambo tuvuga. Mana dufashe cyane. Umviriza hano, hindura kuvuga. Kura amajambo y'urupfu mu kanwa kawe, tandukana n'urupfu, vuga amajambo y'ubugingo. Reka kuvuga kugowe, reka kuvuga yuko ntacurico ndaco, naho ndiko ndarondera akazi ntako nzoronka mu gihugu ntakigenda. Ico gihugu kirimo ugifitemo amafaranga. Hari abantu bagenda muri banki bagiye kuretira bariko baravuma ngo ntaco mfise, turagowe tugize. Uravise ama miliyoni, abatayafise nabo reka kuma kwatura urupfu ntaco ruzokumarira. Vuga ivyizigiro vyawe. Umwanditsi wa Heburayo yaravuze ngo dushishikare kwatura ivyizigiro vyacu kuko yasezeranye ryo kwizera. Amen. Mu gitabo cy'Imigani 12 havuga gute mu 14? Umuntu azohaga ibyiza abiheshejwe n'ibivuye mu kanwa kiwe. Ibyiza urakeneye ibibi. Umuntu azohaga ibyiza abiheshejwe bivuye hehe? Mu kanwa kiwe. Imenyereze kudeklara ukuri, imenyereze kudeklara ubuzima, vuga ibyiza. Mu gitabo cy'Abakorinto, mbone kubaheza uturero tubiri n'Imana dusenge. Mu gitabo cy'Abakorinto bakabiri igice cya 13 baravuga ngo ariko ko dufise umutima, uwo mutima wizera uboneka mu byanditswe ngo nizeye, nico gituma mvuga. Natwe nyine turi nico gituma tuvuga. Haleluya. Tuvuga urupfu, tuvuga ibyo twizereye. Tuvuga ko tugowe, tuvuga ko turabanyamahirwe, tuvuga ko tubuza amahoro, tuvuga ko amahoro ya Kristo yuzuye imitima yacu, tuvuga ko nta munezero dufite ko kuzuye umunezero. Tuvuga urupfu, tuvuga ubugingo. Amen. Mureke mbabwire, Mose bageze mu butayu, Mose atora abagabo 12, arababwira ngo nimugende muje gutata igihugu turiko turashaba. Oh, haleluya. Baragenda abagabo 12 bagenda mu gihugu, bamara iminsi 40, bagarutse ngo bagorokane ivyo bakwi CANAAN. Igihugu ngo cyari ceze. Oh, barashika babwira Mose ngo Mose, igihugu twakigiye mu byukuri ni cyiza, gitemba amata n'ubuki, ndore byo twazanye n'igihe. Izi nanasi ibintu byose barabizana ngo baranezerwa, ariko baravuga ngo ico gihugu nzokandagiramo. Kubera iki? Kirimo abanaki nabuzukuru bo kwa Goliyati. Abanaki ngo nabagabo barebare biriya mu kirere, nabanaki nabantu bakomeye, twebwe tumeze
kihanzi utuya dukoko two hasi niko twagaragara nkabo. Rero turondera udusubiza muri Egiputa ntituzogenda. Niko bibeze. Yosuwa na Kalebu barahaguruka baravuga ngo nimba Uhoraho twishimiye, haleluya, tuzogera muri Kanani. Nimba Uhoraho tumuhimbaye, tuzogera muri Kanani. Kiriya gihugu sifa kwa Mungu tuzobarya bwa musima. Imana ibwira Mose ngo abo bagabo ivyo numvise bivugiye by'urupfu nivyo zobakorera, nta numwe muri bo uzogenda muri Kanani. Numvise iyo nama yabo yose, ariko Yoshua na Kalebu n'abana bavukiye mu butayu bazogera mu gihugu cya Kanani. Bene data, murazi yuko rya bagabo bose nta numwe wageze Kanani, ariko Yoshua na Kalebu kubera iki? Yavuze amajambo y'ivyizigiro byabo. Wirinde kuvuga amajambo y'urupfu, vuga amajambo y'ubugingo. Iyi ni inkuru yakoze ku mutima wanje. Umudamu muri Afrika y'Epfo, umukozi w'Imana uheretse kwita Imana, Yongicho yagiye muri Afrika y'Epfo, itorero ryari ryamwakiriye. Nagisonye iyo inkuru nayisonye mu gitabo cyitwa Katembe Dimension nibaza. Uwo mugore arabwira umukozi w'Imana, aramubwira umukozi w'Imana, nsengera, mfite ikibazo nyabaki, mfite umwana wanje ni maraya ni igifu cyatwaye abagabo bandi, aramutuka ibitutsi byose bibaho. Wa mukozi w'Imana aramwumviriza, aramubwira ngo sinshaka gusengera, uri umuvyeyi we, kuramuvuma, njewe mfite izihe mbaraga zo kuvumura uriya mwana wawe, sinshobora kugusengera, subira sohoka. None umukozi w'Imana nkora iki? Aramubwira ngo ngiye kuguheza kanduka, nugishobora uzobona kugusengera. Vuga. Aramubwira ngo ndagusabye ibintu 10 ushobora kuvuga byiza ku mwana wawe, uvyandike. Nuheza kuvyandika uzovyatura mu gitondo, ubyature ku mugoroba, ubyature muri dushe, ubyature ahantu hose uri, ugerageze ubivuge. Bene data, haciye amezi 3 uyu mwana w'umukobwa nyina bivuga mu gitondo, yaza akamugumbira, akamwatura amajambo meza, akamusanga mu cumba ciwe yasinziriye, yarayaborewe, agafata ikiganza cye agagishira kuri wa mwana, akavuga ngo yewe amagufwa yumye bamuzima, akatura ivyizigiro byiwe. Uri umugore mwiza, umugore mwiza, uzomzarira abuzukuru, abahungu n'abakobwa, urongorwa n'umukozi w'Imana, mama uvuga ubutumwa akomeye, indahe yawe zoshikana benshi kuri Kristo. Uko yatuye amajambo akayatura Bene data, uwo mukobwa umunsi umwe ngo ari muri hoteli, ahura n'umuco w'ijambo ry'Imana, ngo yumva ijwi ryamubwiye ukeneye Yesu, akeneye Yesu, ngo arirukanka abaza nyina ngo asohotse, mama uri hehe? Ngo aramubwira ngo mama we, numva nkeneye Yesu wawe, numva ndonyotewe Yesu wawe. Arapfukama arase, haleluya. Bene data, nyina ahindura ururimi, akura amajambo y'urupfu avuga amajambo y'ubugingo. Wewe umwana wawe mu gukora ikosa ukavuga urupfu, yakora nabi ukavuga urupfu. Uko ukora urupfu kuramwimbira umwobo w'ubuzima. Vuga ivyizigiro byawe. Mbega ivyizigiro byawe nibiriya, vuga. Dufite Imana iri nyuma y'ijambo ryayo kugira ngo rishize. Hindura uko uvuga, uzobona ibitangaza mu buzima bwawe. Hindura uko wiyumvira, hindura amajambo uvuga, hindura, uzobona ibitangaza bigukurikira. Turagukunda Yesu, turagushimiye, uduhe kuvuga amajambo y'ubuzima. Turanze urupfu mu kanwa kacu, tugomba kuvuga amajambo y'ubuzima, y'ubugingo. Haleluya. Yavuze Salomo, ububasha, urupfu n'ubugingo biri mu bubasha bw'ururimi. Ndanze kuvuga amajambo y'urupfu. Turasavye imbabazi ku majambo mabi yose twavuze y'urupfu Mana. Tugomba kuvuga amajambo y'ubugingo. Urakoze. Icuragarukire mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen.